Bavukanyi bakunzi bisamiriza mu byo wacu Bikira Mariya, Radio Mariya Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, muragasagwa n'amahoro y'umukama wacu Yezu Kristo. N'agahimbare ko gusubira guhura namwe ngo dusangire iri jambo ry'Imana twatekanirijwe kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ya 21 yo mu mwaka, mu gihe gisanzwe tukaba turi mu mwaka ugaburikana kabiri. Ngaha aho tugira ngo dukure ibisomwa vyeranda vy'uno munsi. Igisomwa ca mbere tugisanga mu ikete rya kabiri umutumwa Paulo mweranda yandikiye Abanyatesalonika, ikigabane ca kabiri kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa gatatu, tugace dusimbiza tugahera ku 14 tugashikana ku 17. Muri ico gisomwa Paulo mweranda adutumirira kugumya inyigisho twahawe n'abatumwa, tukirinda inyigisho z'abashaka kuduhuvya. Izaburi yo kwitsa ni Izaburi ya 95 canke 96. Muri yo umuririnzi wayo ariyaga ubunazwa bw'umukama aje gucira urubanza isi. Inkuru nziza ni inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twashikijwe na Matayo mweranda, ikigabane ca 23 kuva ku karongo ka 23 gushika ku ka 26. Yezu ariyamiriza ubwiyorobetsi bw'abafarisayo n'abanditsi bafata minenerwe ivyari bihambaye mu mabwirizwa y'Imana, bakaja guha ububasha ubukomezi ivyari bisanzwe. Kuri mikoro muri kumwe na jewe Padiri Prosper Martino Kezimana, umusaserdoti wa diocese nkuru ya Gitega. Yaga mukama, twebwe abasavyi bawe tuguteze yompi. Ibyo dusoma mu ibaruwa rya kabiri umutumwa Paulo yandikiye Abatesalonika. Nshuti zanje, dushaka kubahanura ivyerekeye umuzo w'umukama wacu Yezu Kristo n'ikoraniro ryacu hamwe nawe. Ntimushoke muhagarika umutima kandi ntimutege ubwoba n'ijambo bitirira mutima be n'ijambo canke nikete batwitirira bemeza ko umunsi w'umukama uri mu gushika. Ntihagire ubahenda no mu kantu na gatoyi. Imana yabahamagaye kubera inkuru nziza batwigishije kugira ngo mubashe gushikira ubuninahazwa bw'umukama wacu Yezu Kristo. Nuko rero bene wacu nimugumye umutima kandi muzigame neza za nyigisho twabashikirije imbona nkubone canke mwikete ryacu. Nawe umukama wacu Yezu Kristo ubwiwe be n'Imana Data wa twese yadukunze ikaduha uruhoza rudahera no kwizigira gushemeye ku buntu bwayo, nibabahoreze imishaha kandi babakomeze mu mvugo no mu ngiro nziza zose. Iryo ni ijambo ry'umukama. Umukama ariko araza gucira urubanza isi. Umukama ariko araza gucira urubanza isi. Cira gace abapagani muti umukama ari ku ngoma, niwe yagize isi itayegayega, niwe acira urubanza akurikije ubutungane. Umukama ariko araza gucira urubanza isi. Ijuru nirihimbagwe, isi nayo itarike, ikiyaga n'ivyo gitunze bitera kamo, imirima n'ivyamwa nibihimbagwe. Umukama ariko araza gucira urubanza isi. Ibiti vyo mw'idonzi binezerwe nuko bibonye umukama ariko araza ashogomanga gucira urubanza isi. Umukama ariko araza gucira urubanza isi. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yashikijwe na Matayo mweranda. Muragowe mwebwe banditsi na mwebwe abafarisayo mwiyorobeka, kuko mushikana ituro ry'imenta, iry'ineta n'iry'ikumina, ariko mukirengagiza ibintu bihambaye biri mu itegeko, arivyo ubutungane, ubuntu n'ukwemera. Ivyo nivyo mwategerezwa kugira mutaretse n'ivyo bindi. Mwandongozi zihumye, muminina ubutuku mukarosa ingamiya. Muragowe mwebwe banditsi na mwebwe abafarisayo mwiyorobeka, kuko mwoza urwato n'inkoko inyuma gusa, kandi imbere mwuzuye ubusambanyi, kandi imbere mwuzuye ubusuma no kutigerera. Dushemeze inkuru nziza ya Yezu Kristo. Bavukanyi bakundwa b'Imana,
mu kigabane ca gatanu c'inkuru nziza ya Matayo, Yezu aratanga inyigisho ijanye n'ubuhirwe. Muri iyo nyigisho ijambo hahiriwe canke barahiriwe rikagaruka incuro 10 zose nk'uko tubisoma mu nkuru nziza ya Matayo kigabane ca gatanu kuva ku murongo wa mbere gushika ku 12. Muri iyo nyigisho Yezu aba ariko aradondora abahiriwe abaribo. Uwo Yezu rero avuga abahiriwe abaribo ni uyu munsi ariko aratwereka abagowe abaribo. Agira ati muragowe mwebwe banditsi namwe bafarizayo. Tukiri ngaha bavukanyi twokwibaza igituma Yezu ahindura imvugo bivanye n'abantu abariko arayagira. Bavukanyi Yezu ni umuntu yuzuye ukuri, aba mukuri kandi arazi ukuri kw'abantu bose. Nico gituma rero azi guhereza umuntu wese ijambo rimubereye, ijambo rimukwiye. Yezu ni umuganga mwiza, ekariho mbere ni umuganga w'abaganga. None rero arazi guha umurwayi wese umuti umukwiye, umuti umubereye. Yezu rero ntatinya kutubwiza ukuri ku bijanye n'ubuzima bwacu, ntatinya kutwereka ububi bwacu, amagara yacu, impengamiro mbi zacu, kugira ngo atwugururire inzira ituganisha ku guhinduka. Bavukanyi kubera batisimu twaronse twese twacitse abahanuzi nka Yezu Kristo. None iteka ryacu ry'ubuhanuzi turibayemwo gute? Ubwo turubahuka kwereka bene wacu amagara make yabo, impengamiro mbi zabo, kugira ngo tubatumirire guhinduka. Ubwo kenshi ntiduhita mu kwinumirira ngo nta guhandwa ku rurimi ikirenge kiriho, kugira ngo ntitubonwe nabi canke abo turiko turahanura ntibahave batangura kuduhanga. Mbega hoho gamuvukanyi, iyo ujise umugenzi wawe akakuvunira akagohe ku mpengamiro mbi zawe, umwakira gute? Ubwo uribuka yuko na Yezu ariko yabigenjeje akavunira akagohe abafarizayo n'abandi bacumuzi, atari mu ntumbero yo kubahanga, ahubwo ariho agomba kubakaburira guhinduka ngo babe beranda. Mw'inkuru nziza Yezu rero arubahutse, aragirije abanditsi n'abafarizayo ubwiyorobetsi bwabo. Agize ati muragowe mwebwe banditsi na mwebwe bafarizayo mwiyorobeka, kuko mushikana ituro ry'imenta, iry'ineta n'iry'ikumina, ariko mukirengagiza ibintu bihambaye biri mw'itegeko, arivyo ubutungane, ubuntu n'ukwemera. Muragowe mwebwe banditsi na mwebwe bafarizayo mwiyorobeka, kuko muzi urwato n'inkoko inyuma gusa, kandi imbere mwuzuye ubusuma no kutigerera. Bakundwa b'Imana, ingendo twita mu Kirundi ubwiyorobetsi, mu kigereki ca kera bayita upokrisis. Iryo jambo ryasigura ugukina mu gikino, wigana uwundi muntu. Iryo jambo naryo riva muri rindi jambo hypocrisis. Iryo jambo naryo riva muri rindi jambo hypocrites, risigura umukinyi yihinduza ibintu yambara inyuma kugira ngo ashobore gukina neza ingendo n'inyifato bitari vyiwe. Ni naryo jambo rero Matayo yakoresheje mu kuvuga ingendo y'abafarizayo biyorobeka. None rero uwiyorobeka n'umuntu agerageza kwerekana inyuma ibitari muri we mu by'ukuri imbere. Umwiyorobesi n'umuntu agerageza guhisha ukuri k'ubuzima bwiwe akoresheje ingendo zigerageza kumufukafuka. Aho kurondera guhinduka, umwiyorobesi araje ushinga no kunyegeza abantu imigenzo yiwe mibi. Uko niko rero n'abafarizayo bari bameze. Aho kurondera gushira mu ngiro ubutungane, impuhwe, ubuyobokamana, bagerageza ariho kwereka abantu bababona yuko ari abantu bamenye Imana, bacuditse n'Imana ku rwego rwo hejuru, mu gushira mu ngiro amategeko asanzwe abayabaye mato mato yo gutanga icicumi, gushika ku tuntu duto duto, imenta, ikumina, byari biterwa byo mu karima k'igikoni bakoresha nk'ibirungo. Kugira duti rero abafarizayo bitwararika ibirungo, mugabo bagafata minenerwe imfungurwa ziza kurungwa n'ivyo birungo. Mu yandi majambo tugira duti rero abafarizayo barazwa ishinga n'ibisanzwe, ariko ibidasanzwe, ibikomeye, ibihambaye ntibabiha agaciro. Bavukanye bakundwa b'Imana, ubwiyorobetsi bw'abafarizayo si ubwo muri kahise gusa, none umunsi burahari. Muri twebwe hari abakristu bitwararika n'umutima wabo bose kuja gusangirira ku rurimi, ariko ntibirinde kwica bene wabo mu kubambika ibara,
abatari bake mu bakristo bavukanyi baritwareka gutanga icicumi ku byo baronse, mbere bagatanga icicumi no ku byo baronse mu nzira zidatunganye, mu nzira z'ubusuma, mu nzira z'amanyanga, ariko ntibitwararike kwirinda kwiba itungo rusange, ntibirinde igiturire, ntibirinde ubwicanyi, ntibirinde akarenganyo. Abakristo benshi bavukanyi baritwareka guhereza ishikanwa ry'amafaranga mu nkuka ya misa, ariko bagafata minenerwe uguhereza ishikanwa ridasanzwe ry'imitima yabo, bakibagira guhereza Yezu inzigo n'urwanko biri mu mitima yabo kugira ngo bibakize. Bavukanyi bakundwa b'Imana, uguha icubahiro Yezu aza tugana mu isakaramentu ry'Ukaristiya, ugutanga icicumi, ugutanga ishikanwa mu nkuka ya misa ni ibintu vyiza, ariko ntibikwiye, bitajanye no kurondera kuba beranda, bitajanye no kurondera guhinduka. Bavukanyi, Yezu rero aratuvuniye akagohe twebwe abafarisayo b'uyu munsi ati muragowe mwebwe abafarisayo mwiyorobeka. Ako kagohe Yezu atuvuniye kaje kagana jewe, kaje kagana wewe, ntitwibaze ngo kaje kagana abandi bantu. Yezu ariko aradutumirira guhinduka, ariko aradutumirira kushira habona amagara make yacu, ivyo java bidusambura kandi bigatirimutsa bene wacu. Ico dusaba nuko adutumira kuba abantu bazima, abantu bashasha, kuba mukuri. Icyo ashaka we yaducunguye nuko twoheza tukagira uruhara rudasanzwe mu rukiza rwacu, mu kuba beranda kwacu, mu bweranda bwacu. Dusabe Mukama Yezu, uragahezagirwa wewe mukiza wacu, wewe mukiza wanje, kora aka kagohe umvuniye, naho kagoye gushira mu ngiro ndaze ko kavuye ku rukundo nkunda. None numfashe rero kukakirana umutima mwiza, umutima w'akanyamuneza, umutima w'urukundo, nundonse inema yo kugwanya no gusinda ubwiyorobetsi bwanje. Bikira Mariya, muvyeyi w'Imana, ukaba n'umutabazi w'abakristo, dusabire.